Abantu benshi baja kenshi muri Canada baja kurondera ubuzima ko Canada ni igihugu kinini cyane nico gihugu ca kabiri ku isi mu bunini hanyuma havuye Burusiya hanyuma rero abantu ni igihugu kinini ariko kitagira abantu benshi aho nyine tukiraho mbega wa munyeshuri ariko ariga yahejeje ishuri biroronka kuronka akazi muri Canada akazi karaboneka kabisa cyane nokora ubuzi buraboneka nk'umuntu yize hariya gaheza yego ubuzi buraboneka no kuri yego buraboneka no vuga ngene kuri bariko barakurikirana ikiganiro akamuno batera nuko bozana imigambi yabo bakayizana nga muri iki gihugu cy'u Burundi hanyuma tugafasha ubutegetsi buriko buratunganya imigambi itandukanye natwe tukabafasha nk'abarundi baba hanze tukabafasha yes abakunzi ba Bakwiye Media reka tubaramutse cyane tubifuriza amahoro y'Imana mugira mwubaho ntandi usange ibiganiro by'akataraboneka kwa Bakwiye Media ibanga y'abatunzi kujumuri komera Jeff Niyozima nkuko mubibona kuri screen zanyu tuganira n'umutumire adasanzwe agiye rutembereze muri Canada atubwire ubuzima bwo muri Canada twongere tugaruke mu Burundi atubwire naho ko bimeze imbere yuko dutangura ikiganiro nyezina reka abanze atwidondore atubwire mbega ninde tugiye kuganira gatoye kaze banyakora murakoze cyane Jenny Twadeo Gracias nshimira Imana nkuko wabivuze nkaba mu gihugu ca Canada ariko nkaba ndi Burundi cyane nkaba nashitse muri Canada mu 2006 mu kwezi kw'indwi ndiko ndegereza imyaka 20 ndahabaye nkaba mu gisagara ca Toronto kandi ntandi nigeze mba niyo honyene nabaye kandi ariyo nkiba n'ubu murakoze cyane mwabyumvise abakunzi ba Bakwiye Media umwidendero yiwe tugiye kwinjira mu biganiro nyezina aho tugiye kumubaza utubazo tumwe twerekeye mu gihugu ca Canada yongere tugaruke ngani mu Burundi yarahabaye arahazi hari byishazi nubwo aba muri gihugu ca Canada ariko ndazi yuko hari byinshi giye kutubwira akabazo kamenye uko bazamutama muri Canada n'agapartizo mbega ni Igituma abantu benshi abarundi benshi bajayo cyane kubwishi abantu benshi baja kenshi muri Canada baja kurondera ubuzima ko Canada ni igihugu kinini cyane nico gihugu ca kabiri ku isi mu bunini hanyuma havuye Burusiya hanyuma rero abantu ni igihugu kinini ariko kitagira abantu benshi n'abantu benshi bakibamwo rero ubuzima hariya buracariho n'ubuzi buraboneka cyo gituma rero abantu bahurumbira Canada baba bagiye kurondera ubuzima yego nico no hanini novuga kandi n'igihugu c'amategeko usanga ibintu byose biri ku murongo yego nk'abarundi nize ntara nyinshi zibamo muri Canada abarundi cyane bagwiriye muri province ya Quebec rikagira umugwa mukuru Montreal Canada mu bisanzwe igizwe n'ama province 10 hamwe n'amateritoire 3 rero abarundi kenshi baguriye Montreal na Quebec kuko Montreal iri muri Quebec hakaba n'ahandi bakunda kuba bari ahantu baba cyane handi hitwa Gatineau novuga intara ya mbere ifite abarundi benshi ni Quebec hakaba rero n'abarundi rero baba Ottawa ku mugwa mukuru w'igihugu ca Canada benshi bakunda kuja ku mugwa mukuru no muri Ottawa rero hari abantu batari bake yego murakoze cyane kandi kabazo k'inkwa mutima no babaza mbega umuntu agiye Canada ubuzima bw'ibanze agishikaye nikiye kintu ashika umuntu akora agishikaye urumva biravana nico umuntu agiye akora hari abantu bagendayo kumvo zitandukanye hari abagenda bagiye gusaba ubuhungiro hari abagenda ari abakozi baje bafite ama residence permanente yukubayo rero ubuzima bw'ibanze nkuko nabivuze Canada ni igihugu ibintu by'ubuzi bikigendeka ubuzima bw'ibanze urabanza ugashika hanyuma ukamenyera d'abord climat yaho
kuko n'igihugu bivana n'igice c'umwaka ugiriyemo ego hanyuma ukabanza ukamenyera klima iyo ugiye nguri nk'impunzi urashika ukagira amaformalite yo kugira bakwakire nk'impunzi hanyuma bareza bakaguha permis de travail nigo uburenganzira bwo gukora urumva rero umaze kugira izo formalite na immigration ya Canada bamaze kwakira dossier bakayakira baraguha iyo permis de travail nico ubona gusabisha akazi rero ubuzi rero nibaza yuko muri Canada hari intara atana abantu benshi bahari yari ama province usanga atabantu benshi bariyo nkaho eka muri Canada muri rusange ubuzi buriyo kabisa mbega nk'abarundi bavuye no bagiye nko kwiga nk'akarorero nk'abaje yego iyo uburyo bwaho bwo kwiga canke novuga gute education yaho imeze gute education imeze neza cyane kuko Canada irafise ama université ama université aharugwa mu ma université ya mbere ku isi yigisha neza urumva rero umuntu agiye nk'umuje nagiye kwiga reka n'ukuze arashika akagira naho nyene biri kubiri harabaza nk'abanyeshuri ba étudiants internationaux abo rero gacu usanga n'abavyeyi babo barihira abo bana baba bavuka ku bavyeyi bifise hakaza n'abandi rero baza nkuko baza nk'abasaba ubuhungiro bamaze gusaba ubuhungiro bamaze kuronka immigration irabaha uburenganzira bwo kwiga aho rero ingene bica bigenda aragenda akiyandikisha muri kaminuza hanyuma leta irabaha amafaranga irabaha ingurane yo kwiga iyo ngurane rero iyo wize ugaheza nkuko babikora aha mu Burundi babaha kaya kanuze kaya ka bourse ka university kana gato ni gato ariko hariya baratanga amafaranga bafadika bivanye no kuri umusore canke ko ufise urugo ufise famille bagwa en fonction y'ingene ya nani yawe ya eta ya nani yawe uri umusore sico kibono ko amafaranga bagwa sico kibono umuntu bafise famille ariko uko biri kose babiharuye bababonye ko ari amafaranga ashaka kugukwira ku mwaka kandi ciza rero kihari nuko iyo wize ugaheza ya mafaranga leta irayagukurira ko ku bice bishika hafi kuri 70% ukariha 30% umva wize nko kubona wize nko kubuntu yego barafasha no kuri kandi bigenda neza aho nyine tukiraho mbega wa munyeshuri ari karigi yahejeje ishuri biroronka kuronka akazi muri Canada akazi karaboneka kabisa cyane no kora ubuzi buraboneka nk'umuntu yize hariya gaheza yego ubuzi buraboneka no kuri yego buraboneka no vuga ngeranje n'ibindi bihugu by'ahandi Canada no vuga ko iri mu bihugu bitanga akazi cyane gose ni naco gituma benshi bahejeje batagaruka ino baca barongozi yego hari n'abantu usanga mu buruhuko ko hari yabiga kuva mu kw'icenda gushika mu mpera zo kwa kane urumva kuva mu kwa gatanu gushika mu kw'icenda kugira ngo undi mwaka w'ishuri utangure abantu barisomamwo mu gisanzwe twabifata ko atabishomere bihari ibishomeri nukuri ndi sinovuga navyo babihari antuka ni bake cyane ni bake cyane kandi noneho nibishomere twovuga yuko n'abashomere leta irabaha amafaranga kira kwezi yo kwibeshaho ibishomere barabiha amahera yego nta muntu n'umwe hari ataranga umva bafise konte yawuse konte nta muntu n'umwe ataranga amafaranga ku kwezi n'udakora leta iramuha amafaranga ari amafaranga batanga ucuja kuri assistance sociale leta ikaguha amafaranga kira kwezi yego okay tugarutse gato rero kuri mwebwe yego nivyo muba i Canada ure muri mu Burundi yego mwazanywe n'uburimyi ndetse n'ubworozi nike kintu cyatumye muza kugira ngo mukorere mwiwo mugambi canke mukorere mwiyo system kandi nakare hari amafaranga ni menshi kandi ari hejuru gusumba amarundi niki kintu cyatumye muza ngaha mu Burundi kugira ngo mushe gukora ico kintu cyatumye tuza mu Burundi gukora uwo mugambi w'uburimyi n'ubworozi ubwami nambere no vuga yuko twaje nk'abantu b'abarundi baje gufasha mu migambi y'iterambere y'igihugu yego urumva leta yaratwigishije iraturamura turaja mu mahanga natwe rero turavuga tuti intererano yacu yo biyihe niko rero
twabigiye inama n'abandi ba diaspora mpereye kuri Alphonse Nahimana, Monsieur Alphonse Nahimana yatanguje irishirahamwe rya NCDP. Turaja hamwe kandi abantu b'abarundi bari mu ntara zitandukanye no mu bihugu bitandukanye, ariko duhuriza ku ciyumviro kimwe c'uko twoza kuzana intererano yacu mu burimyi n'ubworozi, tugafasha igihugu, tugafasha bene wacu, abavyeyi bacu, abavukanyi bacu. Yego natwe twazanye umuganda nk'abadiaspora b'abarundi baba hanze kugira ngo muje gufasha bene wacu, bene wanyu. Okay, numva n'umugambi mwiza. Okay, intumbero rero nyamukuru rero kugira muje kwico gikorwa twayibonye nka mwebwe murongoye NCDP mu Rutana muri Kiongozi, harivyo mwakoze muri ko murateza imbere. Mbega muri ko muraba abene gihugu baho uwo mugambi wakire neza, mubibona gute, mubivuga kwiki? Uwo mugambi abene gihugu bo mu Rutana barawakiriye neza cyane, kubera nta muntu batifuza kwiterambere rimushwaramo. Kuko nk'abanyarutana bararonse inyigisho zamaze imisi 4 babigisha ubuhinga bushasha bwo gutera igiterwa c'igitoki. Kuko urabona igiterwa c'igitoki cari ku mushiro, cariko kiragenda kabisa, cariko kiragenda kagirire. Uro baronse ubumenyi bushasha bw'ingene bashobora gutera ico giterwa c'igitoki bakoresheje wanashaka umwavu bio. Yego bakoresha ibikoresho kama vyabo. Yego hanyuma rero izo nyigisho barazironse zirabagirira akamaro. Urumva nk'umunyarutana na cane cane abari ku musozi wa Birongozi, ari NCDP nshimire bana Birongozi, n'abantu no mu micungararo yaho barabihurumbiye, kandi wanashaka muri bo baciye baronka n'ubuzi. Urumva bararonka ubuzi, barakora. Abana abatashoboye kuronka akazi twarabaye ama certificat bashaka gusabisha ubuzi ahandi. Kandi uretse n'ivyo izo nyigisho bahawe mu matongo yabo barabikoresha, bagakora izo zanyabarega zabo, izo compost nyabarega zo hejuru, bakongera ico giterwa c'igitoki bakagitera ku buryo bwa kijambere, bigashobora gutanga umwimbu urengeje wo bahora baronka. Yego, ni vyiza cyane. Numva ko ari igikorwa ciza kandi citeka gishobora gushimisha abarundi. Tuja ku musozo, hari kandi kabazo navuga ko nshaka kubaza. Mbega mwebwe kuri mwebwe nikiye kintu muhamagarira abandi barundi kugira ngo bashobore gukora ibikorwa nk'ico cy'ubuhizi muko murakora? Abandi barundi batwumva bariko barakurikirana ikiganiro, akamuno batera nuko bozana imigambi yabo bakayizana nga muri iki gihugu cy'u Burundi, hanyuma tugafasha ubutegetsi buriko buratunganya imigambi itandukanye, natwe tukabafasha nk'abarundi baba hanze, tukabafasha mu kunganira leta mu bikorwa bimwe bimwe, kuko leta ntiyoshobora vyose. Hama ikindi naco nuko hajya ahantu wataye uruzogi haguma ari wanya. Yego nifuza yuko iryo terambere, kuko turavye mu bindi bihugu abadiaspora b'ibindi bihugu barateza imbere ibihugu vyabo, none kuki turi abarundi natwe tutobikora ngayo wacu? Natwe igihugu gitezwe imbere n'abakibamo canke n'abarundi igihugu cibarutse. Rero nifuza yuko akakamu kushikira abarundi bose iyo bari bakazana imigambi itandukanye, n'igihugu kizotera imbere kikaronka n'amafaranga y'agaciro. Hanyuma haba mu burimyi, haba mu bworozi, haba mu bwubatsi, haba mu bindi bitandukanye, mu kubaka amashuri, mu kubaka ibitaro, no kuri uzora umuganda mwiza kandi ushimishije, kandi niteka natwe tuzatwiteye nk'abadiaspora. Murakoze cyane. Sinzi ko hari akandi kantu twatwibagiye igihe tuvuze yarushiye gashikiriza abarundi. Oya ndukuri murakoze cyane, narashimye igihugu cy'u Burundi mu minsi ndakimazemo. Yego naciye hose baranyakiriye neza, tukaganira neza, numva abarundi baca basika agatima k'urukundo. Yego cyane, nabikunze cyane. Murakoze cyane. Abakunzi ba Bakwiye Media, tubibutsa yuko twari kumwe n'umutumire adasanzwe, umva ko tuganiye byinshi, yadutembereje muri Canada, atubwira ubuzima bwo muri Canada, aratubwira n'ivyo yasanze mu Burundi n'ivyo agomba gukora. Rero ico tubasaba kugira subscribe